hingi gato hagarika ivyo urimo byose wumvirize ibi ngomba ndakubwira parce que ndizera neza yuko bi tellement très important ku buzima bwawe. Ndabizi urashaka kutanyizera ukuri nuko uzokumva abantu benshi bavuga ngo umuntu aragira ibihe ngo ibihe byawe nivyagera ngo nuzobura ivyo washaka ngo ibihe byawe nivyagera ngo uzotunga ngo ibihe byawe c'est comme si ubuzima bwacu bwose bugizwe n'ibihe umengo ari igihe runaka dushikako hama ivyo turifuza byose ama projet yacu iterambere ryacu tukarishikako ukijena amazi ibihe byinshi nibaza ati eske icyo gihe umuntu akimenya gute kugira amenya ati wow muri kino gihe ndi muri vya bihe byanje kugira ushobore kwirinda gusamazwa n'ibindi bintu biri aux alentours y'ubuzima bwawe bitume utakaza opportunity yo gushobora guhindura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu muri ino video nje kuvunagura cyane mu majambo make cyane kuvuga ibintu bitanu 5 choses zizo kumenyesha neza ko uri mu bihe by'iterambere cyane uri mu bihe wifuza gutera imbere cyangwa uri mu bihe ushaka guhindura ubuzima bwawe peu importe ibihe bigoye urimo cyangwa peu importe ibihe bigoye ubarizwamo. So ikintu cya mbere ugatangura gushishwa ugatangura kubabazwa utangura gutegwa ishavu n'ubuzima bubi cyangwa ubihe bibi uriko uracamwo cyane ibibazo byinshi uri burimo ukumva neza yuko vraiment kutari kurabisupport ukumva neza yuko ushaka kubihindura ukumva neza ko uravuga ati no ibi birahagije chaque fois rero nuashika kuri yo moma wumva muri wowe apana handi usanga hari umuntu ariko arabikubwira hari umuntu ariko arabikumvisha no muri wowe wumva biriko birabira muri wowe wumva yuko no iki kintu ndakimazemo ibihe byinshi mugabo ubu ndumva yuko bihagije nkwiye kugihagarika. So ati ndumva neza yuko nkwiye guhindura uko ndumva neza ko ya bitide ituma ntatera imbere ituma nta avansa ngiye kuyireba ndumva neza yuko hageze yuko ibintu byose bituma je ncika intege nkwiye kubiheba. C'est-à-dire wewe ugenda wiyumva muri wowe nyene ryashavu yanzigo wa mubabaro kagahinda gatuma cyane kariko karagusunikira kumva yuko wova muri ivyo bihe atakintu na kimwe atawundi muntu areze kubigushiramo wewe neza indani muri wowe utangura kuvyumva muri no mara kumva iyo sensation no mara gufilinga uyo mubabaro no mara gufilinga kugahinda iryo shavu ryumva rigusunikira guhindura ubuzima bwawe uzomenye neza yuko ico ni kimenyetso simusiga kiza kikwereka yuko ibihe urimo peu importe ubukene urimo peu importe kutitahura peu importe kutamenya ivyo urimo kutamenya icyo uri cyangwa kutamenya ibikuraja mugabo menya yuko ivyo bihe urimo ni bihe by'impinduka ni bihe by'iterambere ryawe ni bihe byo guhindura ubuzima bwawe. Rero ukiye kuba serious ugafata umwanya cyane ukiyumvira ati pourquoi ndiko ndafilinga comme ça pourquoi irishavu pourquoi kano gahinda pourquoi uyu mubabaro wo kumva yuko iya bitide mfise wo kumva yuko ukuguhomba kukunanirwa wo kumva yuko ari intambwe nariko ndatera ku buzima bwanje ndiko ndayisanta right now. Rero ugaca ufata uyu mwanya ukiyumvira ni iki wokora kugira ugume muri iyo ugume muri iyo standard ntumanuke ngo ubihebe cyangwa ucike intege ugume muri iyo standard ku buryo ushoboye kubandanya mu nzira y'iterambere ryawe. Ikintu kigira kabiri n'ikimenyetso kikwerekana neza yuko uri mu bihe by'iterambere cyangwa uri mu bihe byo guhindura ubuzima bwawe cyangwa uri mu gihe nuvuga yuko hageze ko utera indi ntambwe ku buzima bwawe. Icyo kintu cya kabiri ni sensation hariho kwa kwiyumva malgré les obstacles malgré ama circonstances malgré kutabona ivyo urimo mugabo ari sensation wumva yuko malgré ivyo vyose umengo ari indi step uri kuratera umengo ari indi terambere uri kuratera hari umengo ari ikindi kintu gishasha uri kurakira même si utakibona but you feel it utangura kucyumva muri wewe gutyo icyo numara kubyumva ukumva neza yuko sivyo uri kurigirisha ahubwo hari ikintu cyo kiragupusa kikubwira ati ibihe byawe niki igihe cyawe niki harageze gukora ibi umva ubwawe urumva muri wewe yuko hariyo somethings cyo kiragusunika kugira icyo ukoze hariyo somethings kiro kiraguhumuriza hariyo somethings kiro kiraguhindura hariyo ikintu kiro kiragukwega malgré amasheke amaobstacle ama circonstances malgré kwa kumererwa nabi malgré abantu bariko baravuga yuko ntacuri cyangwa nta uzovamwo malgré toutes les projets ziriko zira failinga malgré kutabona aho wohera nawo wohereza but you feel
ijya sensation muri wewe igusunika kugira impinduka, igusunika guchanging. Sensation ikubwira ati it's time, right now is time to do some things. Ya sensation ikubwira ati no uri mu nzira yo. Rero uko tutangura gushika muri vya bakubwira ati when time is come everything is changed, you begin to feeling that, you began to feel that things, and petit à petit usanga gusa warahindutse. Rero ni byiza cyane iyo utangiye gufeelinga muri iyo moma, utangura rero kufixa ibintu bimwe bimwe, ugatangura gufata iyo ntambwe, ugatangura kwinjira muri iyo moma ituma uguma muri iyo plan, ituma uguma muri iyo ntambwe yo guhindura ubuzima bwawe. Ikintu cya gatatu nacyo niki kiza nk'ikimenyetso kikumvisha neza yuko ibihe cyangwa ivyo urimwo uri mu nzira y'iterambere, cyangwa ivyo urukurakora, cyangwa moma urimwo malgré ubuzima bubi ubayemwo uri kuratera intambwe, uri kurahindura ubuzima bwawe. Ico kintu cya gatatu, wisanga wewe ubwawe ata muntu n'umwe bigusunisemo, uri kuraba selectif ku buzima bwawe, uri kuraba selectif mu bagenzi bawe, uri kuraba selectif mu maproje yawe, uri kuraba selectif mu byo uvuga, uri kuraba selectif aho wicara, uri kuraba selectif mu byo wumviriza, uri kuraba selectif mu byo uraba. Uzorabe kenshi umuntu yateye imbere cyangwa umuntu azi cyari cyangwa umuntu ari mu byiwiwe nigera araba ibyo arivyo byose. Ushaka kubaza aba pasteur cyangwa aba entrepreneur cyangwa abandi bantu bose, uzasanga mu influencer arabinje ba influencer gusa, uzasanga umuririmbyi akurikirana indirimbo z'abandi kugira amenye nawe ne how ashaka gucreatinga zindi ndirimbo, uzasanga umukinya amafilme araba filme z'abandi bantu kugira ashobore kumenya filme nawe ne yo create cyangwa iyindi innovation muri filme arimo, uzasanga uma businessman yiyinteresa business z'abandi bantu cyangwa z'ibindi bihugu kugira ashobore kumenya nawe kuri ahari muri secteur yiwari ahari amenye how ashobora kwinova, how ashobora gucreatinga ibindi bintu bishasha akwiye kuzana. So nawe rero uzokwisanga uriko ra selecting abantu, swata abagenzi, swata abantu mucyarana, swata abantu muvugana, swata abantu muvuga yuko mugendana, abantu mugenda murayaga kugira uzosanga uriko rahitamo abagenzi bamwe nuzoba kandi ukijana babandi. Ivyo bintu navyone nuzovyiforsamo, ahubwo ivyo bintu uzosanga biri kubera kuzamo wewe nyene. Uzosanga indirimbo utangiye kumviriza sizo wari usanzwe wumviriza, uzosanga video uri kuraraba sizo wari usanzwe uri kuraraba, umuntu atazi cyari, umuntu atari mu nzira y'iterambere, usanga ari wa muntu afa kuraba ibyo ari byo byose, usanga ari wa muntu afa kumviriza ibyo ari byo byose, usanga ari wa muntu yicara ahari ho hose, usanga ari wa muntu avugana n'umuntu wari we wese. Umuntu azi cyari, umuntu ari mu nzira y'iterambere, umuntu ari ko aratera imbere, wisanga afise abantu bamwe bagendana. Par exemple comme Jesse nigira n'icana n'umuntu ari wese, pas parce que ngo nishima, pas parce que ngo ndi umuntu wahatari, ahubwo nuko nzi nicaranye nanaka anyungukira kwiki, ndamukura kwiki, ya beneficia iki muri jewe. Muri ico gihe bica binsunika kugira abo misemwo, bica binsunika kugira aho nja, bica binsunika kugira ivyo numviriza, ivyo ndaba gucyo nkasanga rero ivyo bintu byose biriko birakontribuwa muri ca gicapo cya wa muntu nifuza kubaho. Nawe uri muri ya nzira y'iterambere, utangura kuselectinga ibintu biza bikuganisha kuri wa muntu, kuri ya objectif, kuri ya vision no kuri ya mission yiwawe. Petit à petit wisanga wahinda ubuzima bwawe. Ikintu kigira kane kikumenyesha neza yuko uri mu nzira y'iterambere, cyangwa igihe kiwawe cyo guhindura ubuzima bwawe, cyangwa igihe kiwawe cyo gutera intambwe mu buzima bwawe kigeze, wisanga uri umunyeshuri mwiza, cyangwa wisanga uri umunyeshuri adasanzwe, cyangwa wisanga ukunda kwiga. Ndiko ndavuga kwiga unahure neza, sindiko ndavuga ya mashuri twari tumenyereye university primaire secondaire, no, ndiko ndavuga ya mashuri navuga yito ishuri ry'ubuzima. Wisanga saturi ma formation atandukanye, wisanga wage ma conference atandukanye, wisanga ukuraba kuri ama podcast nkaya andiko ndavuga hano, wisanga ukuraba kuri ama video aza kubaka, ama video aza guhindura ivyumviro vyawe, wisanga ukuraba soma Bible, wisanga ukuraba n'abantu batandukanye, wisanga ukuraba ibibazo hirya no hino, usanga uri tellement curieux nk'umwana mutoyi. Rero nawe ivyo ni ibintu uzosanga bizoza petit à petit, ku buryo wisanga wowe ubwawe ahuri nukoraba kandi za ndirimbo gusa ziza zikudivertisinga, cyangwa ziza zikuryohera, cyangwa ziza zikuruhura. Uzosanga uri kuraraba ama podcast, uzosanga uri kuraraba documentaire, uri kuraraba meme na filme, uzosanga uri kuraraba ni ama filme aza
kugira icyo akwigishije. Rero c'est comme ça umuntu ari mu bihe by'iterambere, malgré que atabona aho yohera naho yohereza, malgré que yumva muri we ibintu bigoye, malgré que ari mu bihe antukadatahura aho yohera naho yohereza cyangwa ivyo yokora kugira ashobore guhindura ubuzima bwiwe, me uyo muntu wisanga ari umunyeshuri mwiza. Nawe nimba kuri uno mwanya uri kurisanta gusoma ibitabo, uri kurisanta kurikirana ubutumwa bw'abantu batandukanye, uri kurisanta kuja ama conference, uri kurisanta kuja ama formation, parce que ari umuntu yakubwiye ati ngo ni formation cyangwa ni conference ishushe, parce que umuntu yakubwiye ati ngo bazoguha amahera, none ukumva gusa kurikiriye ku buryo wumva uri ready gutanga meme n'amahera yawe make ufise just kugira ushobore kwakira ubumenyi, menya neza yuko uri muri company nziza cyangwa uri mu bihe byiza bizoshobora guhindura ubuzima bwawe. So ntucike intege, ntiwabandone, même si utari kurabona ibiri kubirajya, I assure you petit à petit uzotora inzira and uzosanga uri kurahindura ubuzima bwawe. Ikintu kigira gatanu ari cyo kintu cyanyuma kikumenyesha neza yuko igihe cyawe ko cyageze, kuri mu gihe cyo guhindura ubuzima bwawe. Kuri icyo kintu cya gatanu, wisanga uri umuntu afise ukwihangana kudasanzwe. Batubwira yuko ukwihangana ni imwe mu maclé principal ahindura ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese. That is very very true, because uzorabe generation nyinshi iyo zinjiye muri monde affaire, generation nyinshi iyo zitangiye gupambana no gushaka kwironderera ikintu kimwe twese duhuriza ko ni manque de patience. Entrepreneur ari novuga yuko afise experience, n'umu-entrepreneur akiza abantu batandukanye kuri manque de patience. Umuntu mushasha muri business aba yumva yuko kwa bitanguye byose bigomba explosing, agomba yora amafaranga, agomba tunge, agomba ashike kuri ibijya byose yifuza gushikako meme mu gidire y'igihe gito. Mugabo ko umuntu nawene amaze gupambana akananirwa, uyo muntu uzosanga ari umuntu ari très patient. Rero nawe icyo ni kimwe mu kimenyetso cyo kumva neza yuko kuba ufise kwa kwihangana malgré mu madifisile urimo, malgré ma circonstances, malgré ma projet ariko arananirwa, mugabo urafise kwihangana, nturi kurabandona, nturi kuracika intege, nturi kurabiheba, nturi kuriganyira. Toi tu échoues, meti urahaguruka ukabandanya encore, tu échoues ugahaguruka kandi ukabandanya. Menya yuko icyo ni kimenyetso kumenyesha neza yuko uri kuratera imbere, kuko buri umuntu wese ubona yateye imbere ntiyari gushobora gutera imbere adafise ukwihangana muri we, adafise wa mutima umubwira ati no essaye encore. Rero ukwihangana ni imwe mu maclé adasanzwe atuma umuntu wese atacu yarari acika ikintu yarari, kuko ntushobora kuja kurondera marché ku bantu, ntushobora gucreating ibintu, ntushobora gukora ibintu bikomeye, ntushobora gushika meme no gukintu gikomeye, ntushobora no kwiga ngo utahure neza udafise ijya patience. Mu gihe turi muri ya monde ibintu byose biriko biranyaruka, me kugira patience yo kugira ushobore kunoganza ibintu antukanime mu maclé adasanzwe agushikana ku iterambere. Rero ivyo cyari ibintu bitanu n'ibimenyetso bikwerekana yuko igihe urimo, malgré ko projet yawe itararesisa, malgré ko imigambi yose urakora ataho iri kiraja, malgré ko amafaranga ufise, malgré ko uri mu bukene bukabije, malgré ko udataho atakaza ufise, malgré ko uri umunyeshuri utazi yuri ni uri kuraja, ayo washuwa ivyo bintu batangura kubyiyumva muri wewe, ata muntu umwe ariko arabigushiramo. Icyo ni kimenyetso neza ntamusiga ko uzoba uri kuratera imbere cyangwa uzoba uri mu bihe byo gutera imbere. Rero yari Amza X yariko arakwinspira